ivy'ubukene ku barundi n'igihugu vyifashe gute. Navuga yuko kuri isaha uyu munsi ugeze ibintu by'ubutunzi mu Burundi bitifashe neza, haba ku barundi canke ku gihugu. Dufatira kuki? Ubwa mbere barakunda kuvuga bati igihugu c'u Burundi ducambira igikenye, bakunda kurabira ku mwimbu ku munyagihugu w'amadolari 300. Iyo indikateur amadolari 300 niyo yanyuma. Igihugu dukurikirana ni Sierra Leone gifise amadolari 400. Ikindi kibonekesha ni ibijanye n'ama infrastructure ntucibonera. Igihugu kinyuraba amabarabara ingene yifashe, ukaraba inyubako batiba leta ikoreramwo cane n'izindi, ukaraba ibiraro, ukaraba ibibuga vy'indege dufise ingene kimeze ubu, ukaraba ikibijanye n'ama equipement mu mashuri, mu bitaro. Imbere yuko dutangura kino cigwa nagomba tubanze twibukanye ku bintu bimwe bimwe. Mu ntangamarara mwumvise yuko kimwe muri vyinshi vyerekana yuko igihugu c'u Burundi gikenye ku rwego rwo hejuru n'amabarabara mabi. Ibi rero nta nuwoshobora kubinyegeza, niko vyimereye. Hariho umuntu yavuze ngo iyo ubaye iruhande y'umwavu kenshi uratebuka gera aho utumva yuko unuka. Ngomvye kuvuga yuko mu gihe uca muri aya mabarabara kenshi utaraja handi hantu na hamwe ngo urenge imbibe z'igihugu, uguma wiyumvira yuko aho uri vyo wabigendeka hashobora kuba hariho abandi bari musi yawe. Ibi vyuko dufise amabarabara yageseye nagiye kubitahura nshitse mu bindi bihugu. Nagiye kubitahura mbonye ingene ahandi baba bafise amabarabara meza, baba bafise amatara yaka ku mabarabara. Naragiye mu gihugu kimwe mbona ivyo bintu, mbona bafise amabarabara meza, ku mabarabara hariko amatara. Ndababara, ndasubira ndababara, ndavuga ntebasha. None bashahu iyaba nahatwi wacu dufise ibintu nk'ibi. Abarundi barawuciye ngo akanyoni katagurutse ikamenya iyo bweze. Wo kwibaza rero uti none twebwe haburiki kugira ngo tumere nk'abandi. Aho wavumbaza uti kubera iki ivyashitswe ko kera nko kuribagaza ubu tudashobora no kuvyegereza. Aha ndavuga nko mu vy'inyubakwa za leta, amabarabara, amahinguriro n'ibindi. Uno munsi rero nashimye kubategurira icigwa kuri bijanye n'inyubakwa za leta mu gihugu c'u Burundi. Kubera iki ataterambere riri muri ico gisata? Okay, nimwiyestare neza ahantu mutega amatwi kino cigwa kuko kirahambaye. Nanje reka mbaze nywa amazi kugira ngo imihogo ntiyume wampaye inka. Ani danje. Nagomba tugende buke buke ndabereka ingene kera vyari bimeze n'ukuntu kino gihe bimeze naho bipfira. Mu nyuma ndabereka n'icokogwa kugira ngo natwe turonke inyubakwa za leta zimeze neza,
amabarabara ateye igomwe. Kera rero leta yari ifise igisata citwa ODR canke ico twokwita Office de Route. Iki gisata cari kijejwe kubaka amabarabara, kuyasanura, ibiraro canke amakanivo n'ibindi. Iki gisata rero cakoresha amahera avuye muri leta. Kandi muri iki gisata hakorerayo aba engineer batandukanye mu vya génie civil. Ariko rero iki gisata muri ivyo bikorwa caca gitanga amasoko ku mashirahamwe yigenga canke ama entreprise privé. Haca hugururwa ico bita dossier d'appel d'offres canke ico bita DAO. Ari nk'ikiraro cubakwa, ari barabara, ari umuserege, ari ikimanga cabomotse, ivyo vyose vyaca bikorwa n'iryo shirahamwe ryigenga. Mugabo habanje kuba ihiganwa ry'isoko, igikorwa kigakorwa n'ishirahamwe ribishoboye kandi rifise uburambe mw'ico gikorwa. Aho harashobora guhiganwa amashirahamwe y'abanyamahanga, agahiganwa n'amashirahamwe y'abarundi. Abashinwa baraza bagahiganwa, abafaransa, abadagi, ababirigi. Mu gihe hari entreprise itsindiye isoko ryo gukora ico gikorwa, itanguye gukora, aba engineer bo muri ODR ariyo maître d'ouvrage baca baba aba contrôleur canke aba superviseur. Mu yandi majambo nibo baca bagira contrôle y'ico gikorwa, bakaraba yuko iryo shirahamwe bahaye isoko ririko riravyitwaramwo neza. Aho ibikorwa biheze rero haca habaho ico bita reception provisoire canke ugushikiriza ivyo bikorwa ivy'agateganyo. Mu nyuma bakazogira reception definitive. Imbere yuko haba reception provisoire habanza kuza imigwi itatu kugira ngo yirabire ko ibikorwa biriko biragenda neza. Ubwa mbere haza umushikiranganje w'ibikorwa vya leta canke umudeje wiwe kugira ngo yirabire yuko ibikorwa biriko biragenda neza. Akaraba yuko ivyari vyumvikanywe ko muri kontra biriko birashigwa mu ngiro. Poste par poste. Haraza umugwi uvuye mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Aba nabo baza kuraba yuko uburyo bwatanzwe bwakoze ivyo bwategerezwa gukora. Umugwi wa gatatu waza kuraba wari umugwi w'abavuye mu bugenduzi bw'ibikorwa vya leta. Aba nabo baza kuraba yuko amahera yasabwe na ODR yoba ariko arakora ico ODR yayasabiye. Iyo migwi ihejeje gukontorora rero ico gikorwa haca habaho ico bita reception provisoire mu gihe bahejeje. Bagira reception provisoire canke gushikiriza ivy'imfata kibanza kugira ngo batange garanti, berekane yuko ibikorwa bakoze ari ibikorwa bizoramba, ari ibikorwa bikomeye, ari ibikorwa bitagira agatosi. Aho haraca amayinga, amezi canke umwaka canke imyaka ibiri kugira ngo barabe yuko ca gikorwa cawe kidafise utuvise canke kidafise utugorane. Nko mu gihe wari watsindiye isoko ryo gukora ibarabara, hanyuma hakabaho reception provisoire, imvura iguye iryo barabara rigatwagwa, bica biboneka yuko ataco wakoze. Ariko iguye iryo barabara rikaguma rikomeye, biba biriko biragaragaza yuko wakoze igikorwa neza. Eka mbere muri reception provisoire nutwokononekara nk'umufurege ukaziba canke ugatwagwa canke ikiraro kikononekara buke, nukuvuga ngo ivyo biriko birononekara muri reception provisoire ni wewe wimenya. Nukuvuga ngo uburyo ni wewe ubushiramwo kugira ngo ukore utwo tutariko turagenda neza. Uhejeje gukora ikiraro haheze iyinga, imvura ikagwa higaca gitwagwa, urumva yuko atacuba warakoze. Wakoze ibarabara, imvura ikagwa rigaca gimburuka, atani imyaka ibiri heze, kandi wari warikoze kugira ngo niburi rizomare nk'imyaka 30, aho biba bigaragaye yuko ataco wakoze. Ivyo vyose rero babirabira muri reception provisoire.
iyo rero muri reception provisoire ivyo wakoze bigumye bimeze neza, ca kiringo baguha kirangiye haca habaho reception definitive, ni kuvuga ngo ucushikiriza ca gikorwa burundu. Ibizokurikira inyuma ya reception definitive we ntavyo uzobazwa. Ni kuvuga ngo habaye reception definitive ico wakoze kiba kigiye mu minwe ya leta. Aha ngomvye kwerekana yuko mu gihe ishirahamwe ryigenga ritsindiye isoko ryo gukora igikorwa kanaka ca leta, nagomvye kwerekana ko amanyanga aba make, kuko ico gikorwa kiba kiriko kirakontorogwa n'abantu benshi n'imigwi myinshi. Urumva mu gihe ugize inyanga ritabonywe n'umugwi umwe ribonwa n'uwundi, ritabonywe n'iyo migwi ibiri uwanyuma urabibona. Igituma societe prive igerageza kubikora neza, ubwa mbere iyo societe prive itsindiye isoko iratanga amahera y'ingwate, ikavuga iti iki gikorwa niyo cananira je nzoca ntanga ya mahera. Ubwa kabiri kontrole ziba nyinshi, ni kuvuga ngo ibihurijwe ko amaso n'abantu benshi. Ica gatatu murumva yuko amahirwe yo gupirata ca gikorwa acaba make. Aha twariko tuvuga mu gihe leta yagomba gukora igikorwa igicishije mw'ishirahamwe canke mu gisata ca ODR. Mu gihe naho haje umubayere tuvuge yuko ari uwo muntu aje gufasha canke umuterankunga mu kinyarwanda. Dufate ko ari PNID, dufate ko ari Caritas, dufate ko ari Banke Mondiale canke BAD. Urumva izanye ayo mamiliyaridi yayo ikagomba nko kubaka ibarabara canke ikiraro canke kubaka ahasambutse ikimanga, iryo shirahamwe naryo murumva riba rije gufasha leta rizanye uburyo, ubwo buryo bwaca buca muri rya shirahamwe ODR canke muri ca gisata ca ODR. Dufate nk'akarorero ko PNID itanze imfashanyo y'amamiliyaridi 1,000 yo kubaka ibarabara canke RN3, ibarabara rya Bujumbura Rumonge Makamba. Bati ngiyo PNID wampaye inka iratanze financement yo kubaka ibarabara rya Bujumbura Rumonge. Muti none aho mwico gihe vyaca bigenda gute? Aha haca hashigwaho imigwi 3 igizwe n'abahinga mu vya génie civil canke aba ingénieur, aba planificateur n'abajejwe ivy'amafaranga canke abajejwe ivya finance. Umugwi wose wategerezwa kuba urimwo aba ingénieur 2, aba planificateur des projets 2, n'abajejwe ivy'amafaranga 2. Murumva yuko ari 6. Mu migwi 3 rero abo bantu baca baba 18. Iyo migwi 3 rero canke ayo ma equipe 3, imwe yava ku mubayere canke kuri uwo aba yatanze uburyo, ashobora kuba ari PNUD, Banke Mondiale canke BAD. Aha twatanze akarorero ko ari PNUD yatanze financement y'ibarabara rya Bujumbura Rumonge. Umugwi umwe rero wava muri PNUD, umugwi ugira kabiri ukava muri ODR, umugwi ugira gatatu ukava muri leta. Muri iyo migwi 3 haca hatogwamwo abantu 3 abo bita aba chef de projet. Iyo migwi 3 rero yacikorera hamwe mu gutunganya igitabo bita DAO canke dossier d'appel d'offre. Ico gitabo kikadondagura neza ibigize iryo soko bagomba batange. Mbega iryo barabara rigomba rikogwe rifise ibirometero bingahe, ririhe, rizoba rifise ibiraro bingahe, rizoba rifise amakanivo canke ayo makanivo azobanganangana gute, kuko hari ahantu ushobora gukora ugasanga ushizeho amakanivo akomeye cyane. Ico gitabo rero kimaze gutegurwa neza kigahera, baca bagicisha mu radio canke bakagicisha mu nyamakuru ca leta bita Le Renouveau. Umu entrepreneur asomye ico kimenyesha makuru canke akabona iryo soko akaryumva ku radio, aca agenda kugura
ca gitabo canke ya dao kugira ngo asome neza arabe yuko ivyo babirimwo afise ubushobozi bwo kubikora. Asanze yoshobora kubikora agaca ategura ico bita offre de soumission arabiye kuri ya dao, agaca agenda arashirako ibiciro nko kuri ya makanivo, nko ku kiraro mbega azoyikorera ngahe, ibarabara azorikorera ngahe. Iyo soumission agaca agenda akayishikiriza. Aho rero abahuriye n'abandi banditsi vy'iwabo kugira ngo bashobore guhiganwa. Muri dao haba handitsemwo itariki bazotangirako ico gikorwa, n'umwanya wo kugurura amabahasha, n'umwanya wo gutangirako amanota, n'umwanya wo kuvugirako uwashoboye gutsindira isoko. Aha rero akajede kaba kariho. Iyo migwi itatu iba yateguye dao ntiba yarashizeko igiciro canke amahera bazotanga mu gukora ico gikorwa. Nta monta globale bashirako. Mu gihe rero atamanyanga yagiyemwo barugurura ya ma envelope bakaraba umuntu yashoboye kwegereza canke gutako kuri ya mahera bifuza yuko azokora rya barabara. Dufate yuko iryo barabara RN3 rizokorwa ku miliyaridi 100. Dufate yuko Daniel yavuze yuko azokora iryo barabara ku miliyaridi 110. Daniel ngaha bavuyemwo. Dufate yuko Porotasi yavuze ko azorikora ku miliyaridi 53. Porotasi abavuyemwo kuko ayo mahera ashobora guhera Porotasi iryo barabara atararishisa no hagati. Dufate ko Kirayi yavuze ati jeri barabara nzorikora ku miliyaridi 67. Kirayi ntadunako nawe nyene kuko murumva yuko ivyo bikorwa azohava atabirangiza. Macorosi nawe atigira amahoro, jewe iri barabara nzorikora ku miliyaridi 97 ku mugozi. Hatagiyemwe amanyanga kanatsinda vyakozwe neza, nta manyanga jamwo. Mwico gihe Macorosi niwe abatsindiye isoko ryo gukora ibarabara RN3. Haciye nk'indwi imwe Macorosi acaronswa ikete ryemeza yuko ari we yatsindiye isoko. Iryo niryo bita lettre d'attribution du marché. Haheze nk'ukwezi kumwe baca bamuha ico bita ordre de service canke lettre de démarrage des travaux. Bagaca bamuha n'amafaranga ya avance, ariko naho waba atarayamuha arashobora kuba arakoresha nayi wiwe. Igikuru nuko abafise iyo ordre de service. Mu gihe rero iyo entreprise ya Macorosi itanguye ibikorwa, ODR na PNID baca batanga aba contrôleur permanent, no kuvuga ngo aba contrôleur bibikorwa vya misi yose. Canke naho batabikoze uko barashobora guha akazi entreprise yindi izokora ico gikorwa cyo gukontrola gusa. Aba contrôleur nta kindi kintu baba bajejwe. Ico bahuriyeko babahuriye kugu supervise canke kugukontrola ko vya bikorwa biriko biragenda neza. Abo bagumiza amaso kuri iyo societe ibiriko irakora ico gikorwa. Baraba bati mbega kontra bariko barayikora neza. Mwico gihe amanyanga aba make cane. Aha twariko turerekana uko ibikorwa vyakorwa bikozwe na ODR canke bikozwe n'umubayer. Twerekanye ukuntu hajamwo amanyanga make cane, igikorwa ugasanga kirasukuye neza kandi gifise ubukomezi. Ivyo rero nivyo vyakora ku nyubakwa mubona tugisigaranye zikomeye. Mu nyuma rero abasuma bateye bagwira. Mu mwaka wa 2001 umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye amaze gushikira ubutegetsi yaravuze ati bishika gute ukuntu leta ifise aba engineer n'abatekinisiye basanzwe bahembwa amahera ya leta, ariko leta igakoresha amashirahamwe privé canke amashirahamwe y'abigenga. Aba engineer nabo bakaguma mu biro ntibashike kuri tere.
ati rero nifuza yuko ubu abo ba enjeniyeri basanzwe bahembwa na leta aribo bakora ivyo bikorwa. Voilà, umukuru w'igihugu azanye impinduka, azanye iciyumviro ciza. Niho haca hashingwa ico bita obuha. Mu gifaransa ni Office Burundais de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction. Iyo obuha yegeranirijwemwo ya mashirahamwe yahora akora ivy'inyubakwa za leta nka Setemu, Sipe hamwe na Urbanisme. Haciye hashigwaho n'iyindi yitwa ARB canke Agence Routière du Burundi. Iyi rero niyo yahora ari ODR ya kera canke Office de Route. Ubu rero hari ibisata bibiri vya leta, obuha na ARB. Obuha rero ijejwe iki? Obuha ijejwe gusubiramwo canke ico twokwita rehabilitation. Ijejwe kandi kwagura ico twokwita extension. Irajejwe kandi no kubaka gushasha inzu za leta ico twokwita construction des bâtiments administratifs. Akarorero irubaka nk'ibitaro, irubaka amashure, irubaka amakomine, irubaka amaprovince, irubaka amasoko n'ibindi. Canke ikubaka canke igasubiramwo amabarabara ya pave canke amabarabara asanzwe yo mu makaritiye, irasubiramwo nk'ibiraro, imifurege n'ibindi ariko bitegereye ibarabara ry'igihugu. Muti none ARB nayo ijejwe ikiga wamaye inka? ARB nayo ijejwe kubaka no gusubiramwo amabarabara y'igihugu nk'ibarabara RN1, RN2, RN3. Iyi rero ijejwe kubaka ayo mabarabara canke kuyasubiramwo. Aha ARB niyo usanga iri kwirubaka ibiraro, imifurege, mugabo vyo ku mabarabara y'igihugu. Murantunga, hari akantu nari nibagiye. Ikindi kintu obuha ijejwe, irajejwe kuviabiliza amaparcelle mu makaritiye mashasha. Nijejwe ivy'inzuzi, mu gihe mubona bariko bararopora canke bakurayo amabuye mu vy'inzuzi, nijejwe kubaka nk'inkombe z'uruzi canke bijya bimanga usanga vyagiye birabaho kubera imvura canke kubera isi yaturutse umugaga bigatuma habimanga. Aha rero ndashitse ku mutsi ngoma ndabereke aho amanyanga abera. Kuvaho rero hagiriyeho obuha na ARB kandi birimwo abafundi bavyize, aho kuba ari bo bavyikorera baca batanga ico bita ama-sous-traitance. Sous-traitance ni agakogwa uhereza umuntu canke ishirahamwe kanaka kugira ngo ugabanye ibikorwa canke kugira ngo ibikorwa vyawe bishobore kwihuta. Akarorero, waranguye nko gukora ibarabara, urashobora kugira uti okay, amakanivo ndayahaye Sopeko nizo yakora, ibiraro navyo ndabihaye Jetra izobikora. Yamanyanga rero ngaya uno musi obuha aho kwikorera ivyo bikorwa ifise abahinga canke abantu bahembwa buri kwezi na leta, igaca itanga isoko ku wundi muntu kandi ku mahera menshi. Ubu rero ihaye isoko ni wa musutreta. Musanzwe rero muzi ingene amasoko atangwa. Ahanini murazi yuko ayo masoko atangwa biciye mu mugambwe. Ugasanga isoko rihawe n'umuntu atari umufundi, iryo soko ritanzwe atamahiganwa abayeho, naho ababayeho murazi ingene baba bagahinyanyuye. Obuha ikirungika umusiriveya wo musutreta uzoza aramukontorora. Aha rero niho hahera kamuna pirataje y'ibikorwa iratanguye. Aha niho haca tangura kuboneka ya masirifacturation. Batigira amahoro, iri soko utsindiye amahera yari gukora iri barabara zari imiliyoni 500. We tuzoca tuguha imiliyoni 300, okay?
imiliyoni amajana abiri bakaba baraziriye. Umutipe agaca atangura gukora rya barabara ryokozwe ku miliyoni amajana 5 ariko arikorera imiliyoni amajana 3. Nawe agaca agira ati aha rero nanje ntegerezwa kuraba ukuntu ntahomba. Nawe agaca avuga ati bariya amajana 2 nanje ntegerezwa kurya amajana 2. Agaca akora ibikorwa bingana n'imiliyoni 100. Ibarabara ryari kujamwo kushe 3 z'ikaburimbi agaca agira kushe imwe. Ngiryo rya barabara ararihejeje, yagize kushe imwe, yari kugira kushe 3. Bamwe bari kumukontorora nibo bariye ya mahera. Murumva yuko baba bari ngaho nk'ibisitati bakitwa ko bariko baramukontorora naho bazi akajede bagize. Voilà, umutipe rero agaca ashikiriza rya barabara utanka. Leta yarizi yuko rizomara nk'imyaka 30. Haciye umwaka umwe canke imyaka 2 ukazubona ritanguye gusaduka, ukazubona ritanguye kujamwo ibinogo. Bati ibi bintu nibiki? Tugira ngo twubatse ibarabara ryomaze imyaka 20 agaca agiba rikamara imyaka 2. Nitubanza turaba abo bantu bafise uburenganzira bwo guhenura igihugu, tubanze tubikureko. Voilà, ubu rero nibaza yuko mutahuye ingene aka kantu kaba kagenze. Nta muntu ashobora kuronka isoko nk'iri bitaciye mu mugambwe, ico kirazwi. Uwo muntu abafise amahera yatanze mu mugambwe, naho hoboneka umukontorora akabona yuko yakoze amanyanga, nta raporo yotanga, raporo yoyitanga hehe ko boca bamukubita intosho mu mutwe. Pirataje rero nta handi bera, pirataje ibera ngaha. Nukuvuga ngo inyungu z'umugambwe, inyungu z'abantu zija imbere gusumvya inyungu z'igihugu. Aba bantu bo muri Obuha na za ARB sibo babishizeho, babashizweho biciye mu nzego zikomeye z'umugambwe. Nico gituma ivy'ama infrastructure vyapfuye kandi bipfuye bikiriko. Nico gituma atabarabara mubona rikidora. Ingaruka vyaciye bitera rero kuva aho Obuha na ARB bifatiye mu minwe ivyo bikorwa, ababayere nabo baciye bikupa. Kuko murumva yuko mu gihe hakorwa amanyanga nkayo nta mahera yabo wocisha muri leta. Bati bikorwe na leta, surveillance ikorwe na leta. Bati kandi tuzi amanyanga berayo. Nico gituma ubu atabikorwa vy'ababayere mubona. Ngibi rero ibikwiye gukorwa kugira ngo bigende neza. Mu gihe leta ishimye yuko ariyo yoguma yikorera ibi bikorwa, bari bakwiye guhagarika gutanga amasoko ya sous-traitance, kubera ko bigaragaramwo amanyanga menshi. Raba nawe, leta ibifise abakozi canke aba engineer, hanyuma bagasubira kuja guha amasoko abandi bantu. Ibi rero bituma leta ihahombera amafaranga y'umurengera kuko biba vyagiyemwo n'amanyanga atari make. Ibikorwa bikwiye gukorwa n'ababishoboye, apana guha ibikorwa abantu ngo nuko bari mu mugambwe kandi atabuhinga n'ubushobozi bafise. Mu gihe leta yosanga abifise badafise ubuhinga bukwiye kugira ngo bashobore gukora ivyo bikorwa, leta yobahugura canke ikabarihira amafaranga bakaja kugira amaformation kugira ngo babimenye neza. Borondera n'aba expert bavuye hanze bakaza bakabikora. Ariko sinkekeranya ko mu Burundi hatariho aba expert bashoboye. Sinkekeranya yuko hatariho ugwaruka rubishoboye neza. Hariho nk'akarorero umurundi numvise yakoresheje amabarabara mu gihugu ca Botswana. Ico gihugu mbere kiranamushimira. Tweho kubera iki leta itomutumako kugira ngo aze aterera umuganda mu gukora ico gikorwa. Ingorane ikunda kwibonekeza iwacu nuko abashoboye ibintu incabwenge atakibanza zifiseho. Ubwa nyuma kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza, hoshigwaho imigwi nk'umugwi w'abashinga amateka, umugwi w'abakenguza amateka, umugwi wabo muri bonne gouvernance, umugwi wabo muri anti-corruption. Izo nzego zose zikagira uruhara mu gukontorora neza
ico gikorwa coba cakozwe. Bitagenze uko naho basubire baho ububasha amashirahamwe y'abigenga kugira ngo baze barakora ivyo bikorwa hanyuma baba controle. Amasoko atangwe ku mugaragaro kanatsinda. Twabonye ko mu gihe bikozwe n'abigenga amanyanga aba make. Mu gusozera muri ibi bisata vy'ubuhinga barakwiye kwirinda gushiramwe ibintu bijanye n'imigambwe, bagakoresha ubishoboye. Mw'ico gihe murumva yuko igikorwa cokorwa neza kandi hakajamwo ubuhinga, ico gikorwa kikarangira ari gikorwa gisa neza. Nizere ko mwatahuye kino cigwa. Imana nibahezagire mwese. Reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime, partage na commentaire. Nakazogera ntimwibagire kugafyonda kugira ngo icigwa cose dushizeko uzokwame ukibona.